Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'ubutungane, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare bapfunzwe bagirizwa kwanga kurwana n'umuhari M23 basabirwa gupfungwa ubuzima bwose. Umushikirizamanza wa gisirikare yaraye asabiye abasirikare 35 banse kurwana n'umuhari M23 muri Kongo umunyororo w'imyaka 10 hamwe n'ihadabu ry'amadolari 800 umwe wese. Abandi 239 basabiwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose hamwe no kuriha ihadabu ry'amadolari 800 umwe wese. Ayo madolari 800 ngo nayo kuriha indege, ubwato hamwe n'imodoka bakoresheje mu kwiyunguruza batahuka mu Burundi. Ni nyuma yaho abo basirikare bari bamaze hafi ukwezi baburanishwa ku caha barerwa co kugumukana ababatwara muri Kivu y'uburaruko mu gihugu ca Kongo. Urubanza rw'abasirikare barenga 270 bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Rutana bagirizwa kugumukana ababatwara muri Kivu y'uburaruko mu gihugu ca Kongo rwari rumaze hafi ukwezi ruburanishwa, rukaba rwaraye rushizwe mu mwiherero bakazomenyeshwa ivyavuyemwo inyuma y'ikiringo c'ukwezi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko bapfungwa bagiye gukoreshwa ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Abashinga amateka basaba umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyangimbona ko abapfungwa buzuye mu mabohero boza barakoreshwa ibikorwa bizanira iterambere igihugu. Ibi vyavugiwe mu nama nshingamateka yakoranye ku wa gatanu Ruheshi 2024. Inama nshingamateka yakoranye ku wa gatanu Ruheshi 2024 irongowe na Daniel Girase Ndabirabe, aho bariko barabira hamwe icegeranyo cashikirijwe n'umurwi w'amaho ujejwe ubutungane n'agateka ka zina muntu bagize mu gihugu cose guhera igenekerezo rya 22 gushikira irya 24/0/2024 kugira basuzume ingene ibisata vy'ubutungane bikora mu ntumbero yo kwirabira igituma abapfungwa barabaye umurengera mu mabohero bongere bagira ico baterereye kugira ngo ibitigiri vy'abapfungwa bagabanuke. Na vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko ubukene bw'ibitoro bwabaye ndanze mu gisagara ca Bujumbura. Amamodokari ya leta akaba ariyo aca amafaranga mu kunguruza abantu bariko barashaka kwiyunguruza bagana mu bice bitandukanye by'igihugu c'u Burundi. Uburundi buri mu ngorane zidasanzwe z'ibitoro. Ingaruka ni nyinshi ku banyagihugu muri rusange na cane cane ku banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ku bituro vy'abiyunguruza hibonekeza ibidasanzwe. Amamodokari ya leta adakora igikorwa co kunguruza abantu mu rwinshi ubu niyo aza guca amafaranga kandi akarihisha menshi kubw'abafata ingendo. Ubukene bw'ibitoro budahera buguma bwerekana buri munsi ibihindagurika bitumwe n'izo ngorane. Ku bituro bimwe bimwe abanyonga amamodokari ya leta baraza kurondera abakiriya, ariko kubw'abiyunguruza abadereva b'ayo mamodokari basaba amafaranga y'umurengera. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abasirikare bapfunzwe bagirizwa kwanga kurwana n'umuhari M23 basabirwa gupfungwa ubuzima bwose.
Umushikirizamanza wa gisirikare yaraye asabiye abasirikare 35 banze kurwana n'umuhari M23 muri Congo umunyororo w'imyaka 10 hamwe n'ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese. Abandi amajana 239 basabiwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose hamwe no kuriha ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese. Ayo madolari amajana 8 ngo nayo kuriha indege, ubwato hamwe n'imodoka bakoresheje mu kwiyunguruza batahuka mu Burundi. Ni nyuma yaho abo basirikare bari bamaze hafi ukwezi baburanishwa ku caha barerwa co kugumukana abo batwara muri Kivu y'uburaruko mu gihugu ca Congo. Urubanza rw'abasirikare barenga amajana 270 bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Rutana bagirizwa kugumukana abo batwara muri Kivu y'uburaruko mu gihugu ca Congo rwari rumaze hafi ukwezi ruburanishwa, rukaba rwaraye rushizwe mu mwiherero bakazomenyeshwa ivyavuyemwo inyuma y'ikiringo c'ukwezi. Umushikirizamanza wa politike yaburanishije urwo rubanza yaraye asabiye ibihano bitandukanye abasirikare 35 yabasabiye gupfungwa imyaka 10 hamwe no kuriha ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese, nayo abasirikare amajana 239 nabo basabiwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose hamwe no kuriha ihadabu ry'amadolari amajana 8 umwe wese. Nk'uko vyashikirijwe n'umushikirizamanza wa gisirikare, ayo madolari amajana 8 nayo kuriha amamodokari, indege hamwe n'ubwato bwabunguruje igihe batahuka mu Burundi. Abo basirikare bakaba bapfunzwe bagirizwa kugumukana ababatwara, ivyo barerwa barabihakana, ahubwo bakaba basaba sentare kubatunganiriza bagacisha urubanza mu kuri bakurikije ivyo abo basirikare bireguye. Abo basirikare uko ari amajana 274 bari batanguye kumvirizwa kuwa 22 Rusama 2024 maze barangiza kumvirizwa kuwa 18 Ruheshi 2024. Urubanza rukaba rwashizwe mu mwiherero aho ivyavuyemwo bizomenyeshwa inyuma y'ukwezi. Ivyo biruko mu gihe abandi basirikare batari bake bagizwe imbohe n'umuhari M23 mu gihugu ca Congo, aho batabaza amashirahamwe mpuzamakungu ko yobafasha gusubizwa mu Burundi bakaja kuraba imiryango yabo, kuko bavuga ko leta y'u Burundi yabihakanye ikavuga ko ari abarwanyi b'umuhari Red Tabara, nk'uko umukuru w'igihugu yabishikirije kw'igenekerezo rya 29 Kigarama 2024 mu ntara ya Cankuzo. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko abapfungwa bagiye gukoreshwa ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Abashingamateka basaba umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona ko abapfungwa buzuye mu mabohero boza barakoreshwa ibikorwa bizanira iterambere igihugu. Ibi vyavugiwe mu nama nshingamateka yakoranye kuwa 5 Ruheshi 2024. Inama nshingamateka yarakoranye kuri uwu wa 5 Ruheshi 2024 irongoye na Daniel Gerace Ndabirabe, aho bariko barabira hamwe icegeranyo cashikirijwe n'umurwi wamaho ujejwe ubutungane n'agateka kazina muntu bagize mu gihugu cose guhera igenekerezo rya 22 gushika irya 24/0/2024 kugira basuzume ingene ibisata vy'ubutungane bikora mu ntumbero yo kwirabira igituma abapfungwa barabaye umurengera mu mabohero, bongere bagire ico baterereye kugira ngo ibitigiri vy'abapfungwa bagabanuke. Mu cegeranyo catanzwe n'abashingamateka bakoze urugendo mu mabohero atandukanye agize igihugu c'u Burundi, abapfungwa 13,928 harimwo abakenyezi 1,066 hamwe n'abana babo 103 nibo bari mu mabohero 11 ari mu gihugu c'u Burundi asanzwe yaragenewe kwakira abantu batarenga 4,150. Mu gihe umutumire mu nama nshingamateka yari umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona, abashingamateka baragize ico bashikiriza kuri ivyo bitigiri vy'umurengera vyibonekeza mu mabohero, aho bamenyesheje ko ivyo bitigiri vy'umurengera biva hanini kw'idindizwa ry'imanza, ibiturire vyibonekeza mu bacamanza bamwe bamwe, abapfungwa bacirirwa imanza ariko ntibasohorwe mu mabohero ndetse n'ibindi. Abashingamateka babona ko ivyo biza guhomvya igihugu mu kugaburira gusohora amafaranga y'umurengera hamwe no kubaronsa ivyankenerwa. Abashingamateka babona ko abo bapfungwa bohabwa ibikorwa bizanira inyungu iterambere ry'igihugu
akaba arivyo basavye umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona mbere barabihurizako. Nayo mu bindi kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ku bijanye n'igitoro mu gihugu c'u Burundi. Ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse mu gisagara ca Bujumbura, amamodokari ya leta akaba ariyo aca amafaranga mu kunguruza abantu. Uburundi buri mu ngorane zidasanzwe z'ibitoro, ingaruka ni nyinshi ku banyagihugu muri rusangi na cane cane ku banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ku bituro vy'abiyunguruza hibonekeza ibidasanzwe, amamodokari ya leta adakora igikorwa co kunguruza abantu mu rwinshi, ubu niyo aza guca amafaranga kandi akarihisha menshi kubw'abafata ingendo. Ubukene bw'ibitoro budahera buguma bwerekana buri munsi bihindagurika bitumwe n'izo ngorane. Ku bituro bimwe bimwe abanyonga amamodokari ya leta baraza kurondera abakiriya, ariko kubw'abiyunguruza abadereva b'ayo mamodokari basaba amafaranga y'umurengera. Murariha aya? Ni abanyonga amamodokari ya leta babitubaza. Mu gihe ari kamyonete abicaye imbere ntibariha co kimwe n'abicaye inyuma hejuru. Uko akaba ariko bivugwa n'abanyagisagara bihebuye. Mpitamwo kuja imbere nubwo amafaranga ari menshi, harihwa hagati y'ibihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 5. Abaja inyuma bariha ibihumbi 2 ariko bagenda nabi cane baba barenga 50. Ivyo ni ibivugwa n'umukenyezi akiri muto twabajije. Uwo mukenyezi akaba avuga ko amafaranga aca yegeranywa ku metero nkeya bagihaguruka kugira ngo hirindwe abohava batariha canke abosimba batarishe mu gihe imodokari ishitse yija. Ku bwa Gabriel Rufyiri arongoye Orikome, ni ukuvuga ishirahamwe rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, ivyo ntowovyemera. Izo modokari zitwara abantu nk'indagara kandi ikibabaje gusumba nta bwishingizi baba bafise bwo guca amafaranga mu kunguruza abantu, ibituma ubuzima bw'abiyunguruza bushirwa mu kaga. Uwarongoye iryo shirahamwe yarandikiye umukuru w'igihugu incuro 2 kuva umwaka utangura. Mw'ikete ryiwe rya nyuma ry'impapuro 9 yandikiye Evariste Ndayishimiye kuwa 4 Ndamukiza 2024, ico kibazo yarakibajije biba ivy'ubusa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.